ati kandi atamwigishwa aruta umwigisha uwanaguwe muri mutima mweranda ategerezwa kurangwa n'ibintu biranga Yezu Kristo na nyina wiwe abo bantu kuko Bikira Mariya niwe yareze Yezu amureze rero yamureze amuha ingeso ziwe Yezu n'umuntu agamburuka cyane yaragamburukiye se aremera kuva mu birimba by'ijuru araza ngaha aragamburuka kubera jewe kubera wewe kugira ngo ukire umuronovo rero wanaguwe muri mutima mweranda ategerezwa kugenzwa no kugamburuka akagamburukira berge mu iparuwasi akagamburukira patiri mukuru cyangwa umusaseredoti uwari we wese wo mu iparuwasi akagamburukira abajejwe ubwo rwego gose muri ekleziya ukugamburuka naho yo kwibaza ngo niwe afise ukuri naho yo kwibaza ngo ivyo ari karakora nivyo bibereye bamugize ati reka ntaharira aca sira hasi suka ikindi gitegerezwa kumuranga n'ubwitonzi ikindi gitegerezwa kumuranga n'igisabisho ivyo bintu bitatu agamburutse akicisha bugufi akongera akitonda nibaza ko biba bikwiye kuko urukundo nago nyene ruhava ruziramo ego cugirwa ko niyo ntahe mwari mutubwiye intahe jewe zo umuvyeyi Bikira Mariya afise nyinshi cyane ariko reka mvunagura reka mpere kuri gatoya jewe iminsi yose mu gitondo imbere yo kuva muhira iyo afise ibikorwa byinshi nkora ndavyandika ku rupapuro cyambere cya kabiri kubivanye n'ubusumbasumba ingene ndabikora ngaheza ndafise ndiko ndasenga nkereka Bikira Mariya mba nacanye buji ndi Bikira Mariya mwe n'umwana wawe ndazi ko muvuga bimwe ngibi ivyo nateguye gukora n'ivyaba bihesha icubahiro umukama nashireko signature nimba bitamuhesha icubahiro nabifute jewe rero kandi je ndahejeje ndagiye ngaca ngenda mugabe imbere yo kugenda hariyo akajambo nama ndamubwira ndakavuga mu gifaransa ndi mama pasava no kuvuga Bikira Mariya nje imbere yanje ngaca ngenda rero ivyo shacire ndakunda kubigira iyo mfashe nk'urugendo rw'indege murazi ufashe urugendo indege hari ibintu byinshi biguciramwo bakakugora ku biro ku maviza ntihabura ikigorana hanyuma rero umunsi umwe ndagenda je nifise urugendo ruci Rwanda twari tugiye mu nama twari kumwe n'abandi bavukanye bo muri Ronuvo kandi turi kumwe n'umusaseredoti hanyuma turagenda nimwe nditegura vraiment kuko iyo nama yari hambaye kandi twari tugifisemwo ijambo rikomeye Ronuvo y'u Burundi jewe rero ndagenda nditegura by'ukuri mu bintu byo kuko jewe narinjejwe ibintu by'amabanga urumva iyo ujejwe amabanga niwe ubika ivyo baja kuvuga ni butwara impapuro ni butwara amadokima ndabitegura neza ndavyegeranya kugira sinibagire na kimwe ndategura ni ibipapuro vy'umuduga kuko ni jewe nabatwara nari umushoferi twagenda n'imodoka ari iwanje kuri urwo ruhande gukwitegura no kwita tekinike nditegura bikwiye hanyuma no gusenga byesire turasenga turahita umuntu wa mbere mpitanye arambwira ati urafise ivyangombwa byose birakwiye ntego vraiment birakwiye kuko numva bikwiye turagenda gushika no kuri frontiere ku Kanyaru dushize kuri frontiere ku Kanyaru hajya uhagarika umuduga kugira mugende kwerekana impapuro ziba uburenganzira bwo kujabuka zaba iz'umuduga zaba iz'iwawe ja numva mu bwenge nta pasiporo nazanye ubwenge burategera ntimuzi n'amakuru barabona ko hari igihindutse ntimuzi n'amakuru jewe nta pasiporo nazanye ngo ntutubarire ni nayo nazanye mugabo kubera nabwiye Bikira Mariya nti jimbere numva jewe nta mutima munini yusimba kandi ntazi ingene biza kugenda kumva ntushobora kurengana utagira igipapuro na kimwe ivyo kurengana vyo narinzi ko ntarengana mugabo narinzi ko atagipfa iyo nama bayijamo naho gusa nari impagaze hanyuma ndababwira ntimugire ubwoba ntimuragenda ko mwese muri mw'abashoferi ndabaha umuduga mugende imodoka yoyo ntangorane ibipapuro byayo birakwiye muca mugenda je ndarara ngaha nzoca nsubira i Bujumbura ngo ya ntibishoboka ngo ntitugenda mu nama utarimo ntimuragenda kuko nta gipfa ni document zirakwiye byose ndi kandi ndababwira ibitegekanijwe ndabibahe ndababwira ibirimwo hanyuma kandi namwe n'ibintu muzi muri kumwe n'umusaseredoti atujejwe muragenda hanyuma tugiye gutanga ivy'ibipapuro niki ndashika
sinarinze ico vuga nshikiriye ujye wo muri pafu ndamubwira ntuzi namakuru ndamubwira ingene byangendeye ibipapuro naciye ndabibona aho nabisize ku meza ati none we uraza atabipapuro ugira ushaka ndagufasha iki ntubishatse uramfasha ntutabishatse ni ntaco ndasubira inyuma ti mugabo ndi kumwe n'umusaseredoti n'abandi tugiye mu nama kandi ikomeye kandi dufitiye akamaro ngo mbikurazi n'amakuru ngo musenyeri muzima ngo hirya y'ejo yarasubiye inyuma kuyibagiye pasiporo ngo none wowe ushaka ndakurengana na musenyeri atarenganye ndi ubishoboye urabikora utabishoboye ntaco acarambwira ngo jewe ngo naho no kwemerera ujya wigwana ntakwemerera ni wowe ni wabunyemereye nyemerera uraheza kuzo uvyumva uraheza uje kubisigurira uwigwana biraca kure mugabo aranyemerera wewe ndarengana kwemera ko nja kubaza uwigwana ngiye kubaza uwigwanda arambwira ati rwose uwo mudamu yumva ari iki rwose kumva ko yaza atana igipapuro nta nanifise permis gusa nta nakaranga muntu araheza aranyitegereza ngo rwose ngo iyo wafuma wibagira impuzu ngo twari kugutiza ngo ariko ibipapuro nawe ubitiza uyundi ni ntacu ndabona ko wambaye impeta ku rutoke nturaza kumpa indaro ni ukuvuga uraja gusigurira madamu ko ndi umuntu yatakaye mumpa indaro ndare ejo nzosubira i Burundi none indaro nayo murayinyima kwisi rwose uyu mudamu ngo turavugira dute ngo nani ibipapuro ugira ngo none rwose muri kurandegeka no kuza kurara iwanje turatuca dutera inkuru tubabagenza mugabo mu mutima naguma abwira Bikira Mariya ntinakubariye iyo ndoye kandi wabonye ko navyiteguriye nta gwangara nabisizemwo habaye kwibagira ku muntu mugabo ko nari nakubariye ukaba utanyibukije uramenya ingene bigenda abavukanyi barengana jewe nari mbabajwe n'abavukanyi sinari mbabaye jewe hanyuma rero nyamunyarwanda rero araza ngo se rwose ubuntu bwa mbere uca ngaha aho hari mu kwezi kwa kabiri mugabo mu kwezi k'umunani k'umwaka wahera w'imbere twari twahaciye arambaza izina ndari mubwira arugurura imashini arambonamo ngo rwose nguri n'Imana pe ngo rwose ngenda guha agapapuro kavuga ko ugiye gucingera i Rwanda ngo wese urazi guhinga ndabizi ngo zo n'intoke zawe ndebe ndamwereka acirampa agapapuro ko ngiye guca ingero mu Rwanda kandi ndanavyemera ko ngiye guca ingero i Rwanda ntega ubivuze ko vy'ukuri ngiye guca ingero ngiye guca ingero ku Mana nikani nizo mpemba rwose ngo babuzwa n'iki wowe wicira ingero ku Mana ngo bazanyeri turabemerera ngo reka bagiye guca ingero ku Mana turabemerera ngo rwose we atangura kuvuga ibinyarwanda birebire mugabo aranyemerera kuko mugabo ico gihe baraha udupapuro abantu baba mu Kirundo baja kurima bagaca ingero mu Rwanda munazi ko yigeze gutera inzara bakaza baraza kwicira je rero nari umuntu ashonje agiye guca ingero kurima hanyuma rero njabuka gutyo ata na kimwe fisi ndagenda na kimwe atari permis ivyo rero nibitangaro nabonye ku buvyeyi bwa Bikira Mariya kuko namubwiye kandi nagumye ndamutatira patanyibukije akandi kagashika kuri frontier atanyibukije kandi nari namubariye amen kamane nahazwe kwaguca bugufi kwa Bikira Mariya yabukwambitse uremera kugiye guca ingero kandi mu vy'ukuri uko bitataruhiritse kwariko Imana ni nahazwe ku muvyeyi basha duhaye nose turi mu nzira yo gusozera nigiki wotu yagira kindi ariko hari akani ngomba kubabwira ingene Bikira Mariya yanzuriye umwana je ndafise umwana yapfuye arapfa pe arahwera hari tariki 3 z'ukwezi kwa mbere arakoroka ava hari muri etage hejuru akubita umutwe hasi kwisima arapfa abaganga baravuga ko yapfuye mugabo jewe murumva twari tukiri mu bihe bya Noel ndabwira Bikira Mariya nayo koga Bikira Mariya ahura kenyeye wose umwana naje shiri mu isanduku ubu muvyeyi nanje ndire uheruka kwibaruka twaragukeje turagutambira turakuvyinira jewe nanje ushaka nje mu kigandaro ntivyo uravyubahuka oya n'abageni warabasabiye umuvinyo kandi utasaba umuvinyo abo bageni bari kugira mariage nta nivyo banagutumye dayeri inkuru nziza ntaho batwereka ko babigutumye je ndabigutumye kandi birahambaye ni nukuri ukaja konsa umwana nanje ndiko ndarira ni nuvyiyumvire ndi canke wemere tugutse uze mu kibanza ciwanje nanje je mu kibanza ciwawe uheze uvyumvirize nti kuko ndabizi ko bizica cyo kubura umwana
ni ntahe ndende mugabo ndakubwiye yuko Bikira Mariya yaramuzuye. Amen. Yarakize kandi n'umukobwa mwiza cyane w'imyaka 9 icyo gihe yarafise imyaka 2 n'amezi 3. Amen. Ego no kumuvukanye Nosi nawe nyine arafise ikindi ashaka kutubwira kuri Bikira Mariya. Nosi ucugirwa ko natubwira n'iki kintu abantu benshi bakunda kwitiranya iyo bariko rasomesha Paul bavuga bati ngo urahezagiwe mu bandi bavyeyi bose. Muga muri Bibiliya turabona bavuga ngo urahezagiwe mu bandi bagore bose ko atahantu ko bataba bihenze. Ego murakoze. Numva muri uko kugirwa ko nyene nohera aho nyene mwari muhereje. Mu ndamutso ya Elizabeth baratubwira bati tubisanga mu ijambo ry'Imana dusanga muri Luka mu kigabane ca mbere akarongo ka uhereye ku karongo ka 39 duce turaba rero ku karongo ka 40 aho Elizabeth ashira ijwi hejuru avuga ati mu bagore warahezagiwe. Mu bagore warahezagiwe. Burya rero ivyanditswe vyeranda turabisonera uko vyanditswe ko ariko Bibiliya ibivuga ijambo ry'Imana niko ryanditswe natwebwe tubisonera uko nyene. Si ivyo gusa muri Bibiliya umugore ni utanga ubuzima, umugore n'umuntu yuzuye. Baratubwira ko Bikira Mariya ni Eva mushasha. Nukuvuga ryabanga yari yatoreye umukama yari yatoreye Eva wakera ryo gutanga ubuzima aho hagiye muri ubwo buzima Eva havamwo hajamwo hinjiramwo urupfu. Hariho uwundi mugore Imana yaciye itegekanya mu mugambi wayo ari we Bikira Mariya. N'umugore rero n'utanga ubuzima. Nico gituma rero iryo jambo umugore ntirihinduka n'umugore. Nuko nyene umukama yamwise nuko nyene Bibiliya imuvuga. Ego niko nyandiko nyeranda zimuvuga. Natwebwe rero turavuga urahezagiwe mu bandi bagore bose kuko mbere burya tuvuze ngo urahezagiwe mu bandi bavyeyi bose rega burya mu bavyeyi n'abagabo baba barimo. Bikira Mariya rero n'umugore. Mwari mumbwiye rero ati bandanye n'iyindi ntahe n'ikindi no kumva no shingira ko intahe umuvyeyi Bikira Mariya. Nosi mukiri ngaho nyene mudutunge umwanya uri kuragenda. Ego murafise nk'ivyo mwoshobora kudushikiriza kuri aho nyene ku buvyeyi bwa Bikira Mariya kuko umwanya ni muto cyane mugirwe ko ni ntahe ntoya kugira ngo ego umuvyeyi Bikira Mariya mu ndamutso y'umumarayika aravuga ati mwaramutse we wuzuye inema umukama muri kumwe wuzuye inema wuzuye ubutore. Umuvyeyi Bikira Mariya aruzuye inema aruzuye ububasha aruzuye Imana yuzuye mutima mweranda. Ubwo bubasha rero bw'umuvyeyi Bikira Mariya jewe narabwiboneye igihe kimwe twari mu gisabisho twari ko dusabira umuntu agwaye. Yari umuntu yatewe n'imitima mibi. Muri Honuvo Charismatique turakunda kugira ibisabisho nk'ivyo abantu bakatwitura turafise umugwayi hari ico mwodufasha. Natwe muri uko kwemera bwa bukuru bwa Yezu Kristo yavuze ati abazobemeye ngibi bitangaro bizoherekeza abazobemeye bazokwirukana amashitani ku izina ryanje. Rero muri Honuvo Charismatique iyo abantu baje batwitura bagwaye turabakira. Ico gihe rero twari ko turagira igisabisho cyo gusabira umuntu yaje atwitura ati jewe mukinyezi wanje amaze igihe tumubura tugasanga yagiye ahantu mu mwonga yatakaye. Ati ivyo bintu rero vyaturengeye turabona ko hakenewe igisabisho. Niho rero twasenga haragira igihe turagira igisabisho c'imisi 3 ku munsi ugira gatatu rero turisonzesha turasenga iyo mitima mika twereka ko yagiye umwanya mutoyi igaca isubira ikagaruka ngo mwari muzi ko haraho twaroye. Haragira igihe twabayemo umwanya munini niho twatangura kwanza mukama ubu ntaho hakenewe iki kuko muri mwe nico gisabisho umutima mweranda ni wayobora akatwereka ikibereye. Mbega tumufashe gute tugira ikihe gisabisho kubisabisho byose na bimwe gamukama wavuga vyuko hari amashitani yirukanwa n'igisabisho hamwe no kwisonzesha ko twabigize hasigaye iki. Niho rero umwe muri twebwe yaca yumva mu mutima reka twambaze umuvyeyi Bikira Mariya. Ndababwije ukuri
mwaramutse Mariya zitatu gusa twagiye tubona wa muntu yiruhutsa ubwo nyene ubwenge buca buragaruka acara turaba acatangura kudufasha gusenga turavuga umurongo w'ishapure mugabo kuri mwamutse Mariya zitatu umuntu yarakize kandi imitima mibi yari igiye kuko kuva ico gihe ntiyasubiye gutakara n'ubu arakomeye ni muzima intaye twarayironse Bikira Mariya rero yuzuye ububasha yuzuye Imana kandi kwa guca bugufi kwiwe kurirukana shetani uko shetani yuzuye ubwishimwe urugendo rw'umusaraba ni ikiganiro kigaruka ku biringo bikuru bikuru biranga aho umusaraba ugenda hamwe n'intahe zishingwa ku byiza by'uwo musaraba. Jewe nitwa Ntahobakinera Gerard nkaba ndi umukuru w'ishure rya hano Igasarabuye warakoze ibyiza byinshi cyane icyatsi abantu baza banyotewe umusaraba nuko hariho abo wakijije hariho ibimuga bibiri umwe yari yavutse ukuguru ikirenge cyarazingamye hanyuma umusaraba umaze gushika ngaha aravuga ati nange nze gusoma umusaraba ndebe ko hari cyo mfasha yaragiye arasoma umusaraba mu nyuma yatanze ibyiyumviro byiwe hashize iminsi icyo kirenge cyatangiye kizinguruka buhoro n'ubu uyo musore aragenda neza ubu kiratarambara nta ngorane yarakize hari n'uwundi nawe yagendera ku bibando bibiri amabekiye kandi twari dusangiye ukwemera yava mu rindi dini arabaza ati mbe none hajya kumubona muri ko muhobora umusaraba nibiki ati duhobera umusaraba kuko ari urukiza ati uwuhobeye wizi ukunda urashoboye gukira cyangwa ukabohoka aravuga ati nanjye noza kuwuhobera atego urumva ubikunda genda uwuhobe aragenda arawuhobera turamubwira ati wahejeje rero ngweka ngo ngese ndaheza tuyabisa abandi yawumaze ko nk'iminota 10 yawufashe mu nyuma turamubwira ati wahejeje ari gukira wakize nimba ari byo byakuzanye ni wigira aragenda hashize nk'amaringa abiri tubona bya bibando yabishuye none wewe bya bibando birego ntarabishuye ngo ubuntu ngenda ari sawa icyo kintu rero abantu cyarababera igitangaza je nitwa Evarito Harusha abandi umujyana mu mukuru kuri iri shuri twebwe umusaraba n'ukuri igihe washika ngaho ugambere na mbere twari tunyotewe ntabwo twari kumva rero umusaraba ko wongeye kugaruka ngaho twibutse ngo tubure guserukana niyonka twaravuye muhira soyetse turara ari ntibuca nk'uko umukuru w'ishuri mubise yabikubwiye insiguro jewe no umusaraba nuko umusaraba ubabambwe ku mukiza wacu Yesu Kristo ari nacyo gituma rero Yesu Kristo yaje kuduteraniriza hamwe ngo tubumwe kuko yashanze amaboko yiwe ku musaraba avuga ati ubu byose birarangiye umuntu uruhome rwari hagati muri mwese ndarubomoye timwese mubaye umwe kuko nasobanye uwo mu ijuru ari umwe dushe rero twumva turanezerewe kandi twumva turahimbawe kuko aje kudukura ingorane mu nzira hari abantu wasanga basharikana abantu bagenda batungana n'ibindi mugabo barumvirije barumva yuko abantu bose bakwiye kuba umwe nk'uko data wo mu ijuru ari umwe nk'uko Yesu Kristo yabwiye abatumwa biwe 12 ati ni mubumwe nk'uko so wanyu na data nanje turi umwe tenanyu mubumwe mugiranira urukundo mube bamwe ati nta wundi muragenda baratse uretse urukundo ayagome yego murakoze tumbaye ko mufise byinshi muhandanya nubwo ntimushinga intahe mwizeye kandi yuko bizohinduka muri runo rugendo rw'umusaraba ngaho iwanyu mbega nawe niko byumva banze tubwire akazina jewe umusaraba ikintu ndawubona ko na nubu cyatumye ndawirukira umwaka uhetse umusaraba ugeze ngaha jewe nari naragwaye ingwara mu mugongo ndivuza kwa muganga nk'ukwezi kose biranka hama umusaraba umaze kuza twawakiye ari umunsi wa mbere ushika tujana ku wa gatatu bucara umunsi wa gatatu niho numvise akantu kakabeho nyene kaza mu mugongo ibintu byaje agata mugongo nkumva biratera imisonga numva byose biraheze guca twamatujana jewe rero icyo gihe narahabohokeye n'ubu rero nicyo cyatumye namanza kutegera umusaraba kandi ndawuhanga amaso kuko ndeba aho Yesu yambambiwe nkaca numva akanyamuneza kandi numva ndahabohoke kandi nicyo cyashituye n'abantu benshi baje bawugana kugira bahabohokere ubumuga bwabo n'ubugwayi bwabo uwaje wese yizeye kuko wabambwe ku mwami w'abami n'ukuri arahabohokera kandi ndizeye ko benshi babohotse igisigaye tugire Kristo umwami nakaza Kristo umwami ariko uraraba uvugutire hari byinshi bizohinduka mu minsi umusaraba umaze ngaha jewe ndeba iminsi umusaraba
umusaraba maze ngaha ndibaza n'ukuri benshi nuko benshi batashitse bose ati bivugire byinshi byarahindutse byinshi ku bagwayi benshi barahabohokeye jewe ndabiraba ego benshi bakora bananya bagaragaza ibyiza byinshi bananya babona ko umusaraba uri kuragendera ino diocese ya Bubanza cyane cyane ngaha muri ino paruwasi ya Mabayi mbega nawe uvuga uti abagendera mu bintazi canke abatakaje kwemera urabona yuko bigiye guhera ngaha iwanyu. Je nitwa Nivyimana Roger nkabasanzwe ndi umukiro wo kwishuri rya Gasarabuye nkaba ndi umukuru w'indero nukuri kuva ku munsi w'Imana ndabona ko abahabohoke wari benshi nari njejwe ibintu byo kuguma nkizura narabonye abantu benshi tutari dusangiye ukwemera nkuko umukuru w'ishuri yabivuze haraje abantu benshi twataha isaha zine eka karagahore twaratamba tugatarika Imana yarangiriye n'ibitangaza nari ngwaye ingwara y'amaso nari nzi ko ntomara iminsi ibiri ntasinziriye mugabo iminsi ibiri iraheze kandi n'ubu ndicyarangura ubutumwa aho twiminije kuwuherekeza gushika ku rungogo ndizeye ko nzagushikayo tugire Kristo umwami. Gaze Kristo umwami no uvuga uti rero n'umusaraba uje ngaho kugira ngo nuvuga ntiwirukane bya bindi byose usanga nuvuga ntibyarazigirije mu bantu. Je ndabona ko abakristo bahi Gasarabuye baritavye byaravuyeho ababifise bose ndazi ko hari igihe bazagushinga intahe cyangwa turindire igihe bazozera gushinga intahe hanyuma byerekane ko no ku mitima aricyo kimwe kuko umutima ugaragarira mu byo ukora hanyuma twebwe turashima cyane uwo musaraba ko waje ngaha ku ishuri ryacu rya Gasarabuye turizeye neza ko wadufashije byinshi hariho abantu benshi bashima ugasanga barakengurukana cyane cyane nk'uko umusaraba watubohoye nk'uko wabohoye igisuma cyari ku musaraba kibambwe ku munota wa nyuma na twebwe aho iwacu ni byinshi byari bigoye usanga tuba ahantu hatandukanye mu mihinga itandukanye mu madini atandukanye menshi tudasangiye ukwemera ariko turabona ko uwo musaraba benshi bawifuza kuwubona turizeye neza ko bose ubahindura bagahinduka mu mitima yabo. Jewe nitwa Reveriyano Nzotunga Ishatse ndumenyesha amana mukuru w'ishuri w'iki gisata cya Rungogo urugendo rw'umusaraba twagwiteguriye neza cyane twebe twitegereje urugendo zomarira iciza ku bakristo bo mu Rungogo. Je nitwa Ntirenganya Policarpe muri urugendo rw'umusaraba nkama ndi muri komite ijeje kwakira umusaraba n'ingene no gukurikirana umusaraba uri kuragenda muri paruwasi ya Mabayi hanyuma turiko turareba ingene ku ishuri Mabayi aho umusaraba wahaza byagenze nuko ubwa mbere twabona abakristo bogira ntibavyiteguriye cyane ariko guca umusaraba uza twasanze abakristo bose biteguye bategwa mu mabarabara hanyuma benshi n'abatashe guherekeza basanga bahagaze imbere y'amabarabara benshi bagakoma amashi bafise amashami benshi mbese nabo dusangiye ukwemera bamwe bakibaza ibyo ari byo ariko kubera ubwinshi bagakomeza baza benshi bakurikira nayo Mabayi nyene gushikaho tugize urugendo twavuye aho twawakiye turukwa ku ishuri rya Bitare duca tuwacyaho bita mu Kigwati turamanuka tujya ku ikomini hariho ihwaniro n'ubu tukatubona kuva umusaraba naho uhaviriye abo bantu gumubona bose baza gusenga atakindi kintu cabahamagaye ariko kuva umusaraba ariho batangiye kuza tubabona baza gusenga. Jewe nitwa ntaho bakinera Gerard nkabandi umukuru w'ishure ryahane Gasarabuye warakoze ibyiza byinshi cyane icyatsi abantu baza banyotewe umusaraba nuko hariho abo wakijije hariho ibimuga bibiri umwe yari yavutse ukuguru ikirenge cyarazingamye hanyuma umusaraba maze gushika ngaha aravuga ati nanjye ngire nze gusoma umusaraba ndebe ko hari cyo mfasha yaragiye arasoma umusaraba mu nyuma yatanze ibyiyumviro byiwe hashize iminsi icyo kirenge cyatangiye kizinguruka buhoro n'ubu uyo musore aragenda neza ubikiratarambara nta ngorane yarakize hari n'uwundi nawe yagendera ku bibando bibiri amabekiye kandi twari dusangiye ukwemera yava mu rindi dini arabaza ati mbe none hajya kumubona muri ko muhobora umusaraba nibiki ati duhobera umusaraba kuko ari urukiza ati uwuhobeye wizigiye uwukunda urashoboye gukira cyangwa ukabohoka aravuga ati nanjye noza kuwuhobera atego urumva ubikunda genda uwuhobe aragenda arawuhobera turamubwira ati wahejeje rero ngweka ngo ngese ndaheza tuyabisa abandi yawumaze ko nk'iminota 10 yawufashe mu nyuma turamubwira ati wahejeje ari gukira wakize nimba ari byo byakuzanye ni wigira aragenda hashize nk'amaringa abiri tubona bya bibando yabishuye none wewe bya bibando birego ntabishuye ngo numva ngenda ari sawa icyo kintu rero abantu cyara babera igitangaza ari no gituma ngaha ku ishuri rya Gasarabuye bumvise ko umusaraba uri buze bare ntibuca ko musi w'Imana kuko
urumva twe twari dufite igishika kinini ati ntituma tuwubonye mu nyuma barawutuzaniye turawakira baradushikiriza umusaraba uwo mushitsi w'iteka baramudushikiriza n'ibikoresho byabo barabidushikiriza mu nyuma dusanga padiri nawe yamaze gushika ngaha yaturindiriye eka habaye ibirori byinshi abantu baratambye baratarika. Je nitwa Evarito Arusha abandi umujyana mu mukuru kuri iri shuri twebwe umusaraba n'ukuri igihe washika ngaho bwa mbere na mbere twari tunyotewe ntabwo twari kumva rero umusaraba ko wongeye kugaruka ngaho twibutse ngo tubure guserukana niyonka twaravuye muhira sohetse turara ari ntibuca nk'uko umukuru w'ishuri mubise yabikubwiye insiguro jewe no umusaraba nuko umusaraba ubabambwe ku mukiza wacu Yesu Kristo ari navyo gituma rero Yesu Kristo yaje kuduteraniriza hamwe ngo tubumwe kuko yashanje amaboko yiwe ku musaraba avuga ati ubu byose birarangiye umuntu uruhome rwari hagati muri mwese ndarubomoye timwese mubaye umwe kuko nasobanye uwo mwijuru ari umwe dushe rero twumva turanezerewe kandi twumva turahimbawe kuko aje kudukura ingorane mu nzira hari abantu wasanga basharikana abantu bagenda batungana n'ibindi mugabo barumvirije barumva yuko abantu bose bakwiye kuba umwe nk'uko data wo mwijuru ari umwe nk'uko Yesu Kristo yabwiye abatumwa biwe 12 ati ni mubumwe nk'uko so wanyu na data nanje turi umwe tenanyu mubumwe mugirani rukundo mube bamwe ati nta wundi muragenda baraze uretse urukundo agome ego murakoze tumbaye ko mufite byinshi muhandanya nubwo ntimushinga intahe mwizeye kandi yuko bizohinduka muri runo rugendo rw'umusaraba ngaho iwanyu mbega nawe ni kuvyumva nzi tubwire kazina jewe umusaraba ikintu ndawubona ko na nubu cyatumye ndawirukira umwaka uhetse umusaraba ugeze ngaha jewe nari naragwaye ingwara mu mugongo ndivuza kwa muganga nk'ukwezi kose biranka hama umusaraba umaze kuza twawakiye ari umunsi wa mbere ushika tuwujana ku wa gatatu abucara umunsi wa gatatu niho numvise akantu kakabeho nyene kaza mu mugongo ibintu byaje agata mugongo nkumva biratera imisonga numva byose biraheze guca twamatuwujana jewe rero icyo gihe narahabohokeye n'ubu rero nicyo cyatumye namanza kutegera umusaraba kandi ndawuhanga amaso kuko ndeba aho Yesu yambambiwe nkaca numva akanyamuneza kandi numva ndahabohoke kandi nicyo cyashituye n'abantu benshi baje bawugana kugira bahabohokere ubumuga bwabo n'ubugwayi bwabo uwaje wese yizeye kuko wabambwe ku mwami w'abami n'ukuri arahabohokera kandi ndizeye ko benshi babohotse igisigaye tugire Kristo umwami nakaza Kristo umwami ariko uraraba uvuga uti rero hari byinshi bizohinduka mu minsi umusaraba wari umaze ngaha jewe ndeba iminsi umusaraba umaze ngaha ndibaza n'ukuri benshi nuko benshi batashitse bose ati bivugire byinshi bitarahindutse jewe nitwa Reberiano nzotunga ishatse ndumenyesha amana mukuru w'ishuri w'iki gisata cya Rungogo urugendo rw'umusaraba twagwiteguriye neza cyane tube twitegereje urugendo ruzomarira iciza ku bakristo bo mu Rungogo na cyane cyane ruzofasha mu bagwaye ikindi twabonye kandi kuri uyu munsi nuko twabonye n'abandi bava mu yandi madini baje bagwaye bavango baje kuhobera kunamira umusaraba bawuhobere bature Yezu ibyiyumviro mbere nabo tasangiye ukwemera bamwe bahora batuka umusaraba ngo b'abadventiste baje no kubisaba ngo nabo ngo bunamira umusaraba urumva rero baba Kristo benshi barizeye ko kuri iri shuri ryacu rya Rungogo bazoronka ibyiza byinshi kuri iri shuri zoronka ibyiza byinshi umusaraba tuzana ibyiza byinshi na cyane cyane kuri iri shuri duturanye n'abantu benshi udasangiye ukwemera kuko nk'aba Kristo nk'ijana kwijana n'abakristo benshi bayandi madini aha dufise ngerageje kusigura abakristo dufise ngaha iri shuri dufise imibano 5 muri iyo mibano 5 rero turizeye ko muri iyi minsi 3 umusaraba uzodusigira ibyiza byinshi cyane nicyo gituma rero dufise akanyamuneza kadasanzwe kuri kino gisata cyacu cya Rungogo ibintazi bizohera kandi abyizeye cyane ko bizohera nta nkeka rero Yezu ndaza azobikora kuko n'ubu turizeye ko azobikora je nitwa Ntirenganya Policarpe muri urugendo rw'umusaraba nkama ndi muri komite
komite ijeje kwakira umusaraba n'ingene no gukurikirana ingene umusaraba uriko uragenda muri paruwasi y'Amabayi. Hanyuma turiko turareba ingene kw'ishuri Mabayi aho umusaraba wahaza byagenze, nuko ubwa mbere twabona abakirisi bogira ntibavyiteguriye cyane, ariko guca umusaraba uza twasanze abakirisi bose biteguye bategwa mu mabarabara. Hanyuma benshi n'abatashe guherekeza basanga bahagaze imbere y'amabarabara, benshi bagakoma amashi bafise amashami, benshi mbese nabo dusangiye kwemera, bamwe bakibaza ibyo ari byo, ariko kubera ubwinshi bagakomeza baza, benshi bakurikira nayo Mabayi nyene gushika aho tugize urugendo. Twavuye aho twawakiye turi kwa kw'ishuri rya Bitare, duca tuwacyaho bita mu Kigwati, turamanuka tujya kw'ikomini hariho ihwaniro. N'ubu tukatubona kuva umusaraba aho uhaviriye abantu gumubona bose baza gusenga, ata kindi kintu cabahamagaye, ariko kuva umusaraba ariho batangiye kuza tubabona baza gusenga.